INTABONWA YIBAGIWE. Trésor Oublié. URAKOZE Yesu, URAKOZE Yesu, URAKOZE Yesu. Urakoze. Igitabo ca mbere c'ivyabaye ikigabane ca 29 akarongo k'13. Kurya abantu batareha ntibanganye inguvu, inzuzi ntizingane ubwazo, inyanja kukaba nk'uko nyene, niko n'Imana itanganishije ububasha bw'amajambo. Hari amajambo afise ububasha tutazi naho bugarukira, kandi ugasanga n'amajambo yarasanzwe mbere atari na maremare cyane. Gusa ico kwitondegwa nuko aho ubuvyibuhe bw'ububasha bw'ijambo bushika, ariho n'ubuvyibuhe bw'ububasha bw'igihushane c'iryo jambo bushika nabwo nyene. Ikindi nuko twokwibutswa ko uburemere bw'ijambo buva ku bintu vyinshi, biravana n'uburivuze, igihe rivugiwe, uwo ribwiwe, icabakuye uwarivuze, nico agomba gushikako. Uburorero ni bwinshi bw'amajambo afise ububasha. Hariho nk'aya ngo ndagukunda, uri umuntu yuzuye, uri umukristo nyawe, n'ayandi menshi. Hamwe rero n'ibihushane vyayo nk'aya ngo ndakwanka n'umutima wanje wose, nta muntu urimwo, uri umukristo aho abakristo babuze, n'ayandi mwenayo. Iruhande y'ayo majambo n'ayandi mwenayo hari irindi jambo kumbure tunebagura yamara rihambaye rikagira n'ububasha bunini cane. Uyu munsi turabire hamwe ijambo ngo urakoze. Burya mw'isi nubwo hari abantu bakora ibibi biteye akoba, ntitwokwibagira na rimwe ko hari abantu b'intungane bakora ivyiza, bagafasha abantu batarindiriye inyungu ziva kubo bafashije, bakabikora atari kugira ngo bahishe ububi bwabo, bagakora ineza n'umutima mwiza. Abo bantu turakwiye kuza turavuga tuti murakoze. Ijambo urakoze canke murakoze rirafise ububasha bunini cane gose kuri nyene kurivuga no kuri bwiwe igihe habaye ikintu gikorwa co gushima. Madame de Sevigne atubwira ko ukuvuga urakoze iyo wakorewe iciza bivyara ibindi vyiza. Kandi uko nukuri, kuko hari abantu baronse inguvu zisumbirije zo gukora ivyiza bamaze kuronka abababwira ijambo ngo urakoze. Ni nkuko kandi bica intege banyene kutugirira neza iyo umenga ivyiza batugiriye bari bafise itegeko ryo kubikora. Twimenyereze bavukanye kuvuga urakoze. Akenshi turatuma habura ivyiza kw'isi kubera ukudashimira abatwitangira. Kubwangingo nta muntu asaba gushimirwa wenyene ubwiwe, kuko yohava agwa mu gicumuro cyo kuvyaza umwimbu iciza yakoze, agahava yininahaza. Abantu batabazwa agatima ko gushimira bene wabo iyo babagiriye neza, usanga no ku Mana bimeze uko. Imana iradukorera ibintu by'agatangaza, harimwo cane cane kuduha ubuzima, ukutugeza kuri vyinshi n'ibindi vyiza vyinshi. Yamara akenshi tuguma tubona ko yategerezwa kubidukorera, ntitugire umwete wo kuvuga duti urakoze. Dusanzwe tuzi ko kuyishimira uko canke kuriya bidatuma ikiruruka iyo nyene ubwayo, ahubwo nyabona bigirira akamaro twebwe nyene. Ivyo turabisoma mw'iperefasi rusangi ya 4 ikoreshwa mu kiringo cyo guhereza inkuka y'imisa. N'inyandiko nyeranda zirabitubwira. Dufashe nk'akarorero nk'igihe Yezu yakiza abantu 10 bagwaye imibembe, yamara hakagaruka umwe gusa gushima, Yezu yagize ati abandi 9 barihe konzi mwakize mwese. Uwaje kuvuga ati urakoze yagiye agabanye n'ibindi vyiza, harimo no gukira ku mutima. Twobisoma mu nkuru nziza ya Yezu Kristo nkuko yashikirijwe na Luka mweranda ikigabane ca 17 akarongo k'17 nyene. Ntawovuga ko ataco afise ashimira Imana. Ni byinshi cyane
twoyishimira. Na korali Ambassadors yo mu Rwanda yama yabivuze iti twimenyereze rero iyo ngendo nziza cyane yo kuvuga urakoze, cyane cyane ku Mana yo nkomoko y'icitwa iciza cyose, kuko turazi ko n'abadukorera ibyiza baba bagiwe imbere nayo, ariko gusa nabo bakayikundira. Twige rero no kuvuga murakoze kuri abo bene wacu bagamburukira Imana bakatugirira neza. Twibukanye ko ijambo urakoze rishobora kwishushanya mu buryo buboneka canke butaboneka, nko kugirira neza uwundi, nko gusabira abandi mu gisabisho, nko kwikora mu byo Imana yaguhaye ugafasha mwene wanyu, canke ugafasha umuryango wa Ekleziya mu butumwa ubu canke buriya bwayo. Si ibyo gusa bidondaguwe, ukubwira Imana tuti urakoze canke tukabibwira bene wacu biraca mu nzira nyinshi, biraca kandi no muri utwo twebwe dukengera, utwo duto duto twebwe dushoboye canke dufisemo ingabirano. Kizito Mihigo yotubera akarorero, aho we mu kuvuga urakoze abibwira Imana yabicishije mu kuyiririmbira. Nzaririmbira Nyagasani indirimbo nshya, kuko yakoze ibitangaza byinshi cyane. Nzamurata maze Umukama atugume hafi, tubeho mu ishaka ry'Imana. Intabonwa yibagiwe. Trésor oublié.